dusaba umunsi leta yoduha ahantu dushobora gusaganiriza kumbure twoduga abo bana bakaronka aho babandaniriza ni ikintu natwe kidufatira cyane kandi kihagaritse umutima yego tuguma dusaba mugabo ntitwiyegure. Bakunzi baksya Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Nyuma ya mikroni ijwi rya Mama Nyishu, ndabagumbiriye cyane, murumva ko ndahantu muza murumva imiduga irengana. Twagendeye ikigo Senkizito, tukaba turi kumwe n'umushitsi aramutswe ico kigo, nibaza ko ntihenze. Katumuhe kaze idondore. Mama Immaculée niyo ndiko nkaba ndongoye iki kigo c'abagendana ubumuga citiriwe Umweranda Kizito. Murakoze. Jewe Mama Nyishu narahaciye, ariko ndabibwira ma sœur narahaciye mugabo ni kera. Narabutswe sinahatembereye neza mugabo nabonye ko hatakingana nkuko hangana igihe jewe nahaca. Ndasuhuje abakolege bose twahacanye muri 1995, twarahamaze umwaka mwiza, twarahigiye, twarahakuriye. None gamase nagomba mbaze Senkizito twari tuzi ico gihe muri 1995, uno munsi niko ikiri? Murakoze. Sinovuga ngo ni kwikiri kandi sinovuga ngo iratandukanye n'iriya. Yego. Kuko ubutumwa yakora kiriya gihe nibwo igikora n'ubu. Yego. No gufasha abantu bagenda mu bumuga. Baba abasanzwe bari muri iki, abana twakira bari muri iki kigo bakaniga abakandi bakavurwa. Hariho rero n'abandi baza gucitura baje kwivuza. Baba bana baba n'abakuze. Dufise aho babagororera kinesiterapi naho dukorera ibikoresho bifasha abantu babikeneye apareyage, donc atelier d'appareillage. Turakora ibitari bike, amaproteze, tugakora amabekine, tugakora amaproteze n'ibindi, donc ibisubirizwa ngingo. Ego twaragendeye ikigo Senar mu misi heze, turatembera baratwereka ivyo bakora ingene bavura. None nk'abari Bujumbura bo kwitura ikigo Senkizito bakeneye ubuvuzi canke izo ngingo simbura bazita ngo simbura ngingo, bo kwitura Senkizito nkuko Senar yabitwiganiye? Yego cyane. Twebwe navuze ko twakira ubwa mbere abantu bagendana ubumuga. Abagendana ubumuga hariho abana baba bageze kwiga, abo bonye batwituye dufise ibibanza turabakira bakiga kandi tukongera tukabavura mu byo dushoboye. Hariho rero n'abandi bataba baje mu kigo mugabo bakaza baje kwivuza, bivuza bataha. Baba abana batoyi cyane n'abakuze nyine bakeneye ko tubavura turabavura cyane cyane. Hariho n'ababa bakeneye ibyo bikoresho bya amahera amaproteze, yaba abacitse amaguru cyangwa n'ibindi bikoresho kugira ngo batambuke nyine baba bafise ubumuga. Ego byose abatwituye bose turabakira. Ku gihe cyacu twiga turi abana bakomeye batagendana ubumuga, tukigana n'abagendana ubumuga kandi twese twaba turi mu ndaro. None n'iki gihe abana batagendana ubumuga barashobora kuza mu kigo Senkizito baje kuba abanyeshuri nk'aba bandi? Baraza mugabo baza ari igitigiri gitoya. Yego. Kubera igitigiri kinini tugiha abagendana ubumuga kugira ngo tubahe ayo mahirwe yo kugororwa no kwiga, kuko n'ababa bagendana ubumuga mugabo badashobora kugenda kwiga ku yandi mashuri. Rero kubera bari ngaha byoroshe biga hafi ko baba bafise ubwo bumuga. Rero kenshi tugira
80% baba ari abagendana ubumuga, 20% baba ari abandi bakomeye, kugira ngo bagendane ubumuga bumve yuko bari mu bandi, babane nabo bagendana ubumuga kandi bagafashanya bakabana neza, nabo bitwa ko bakomeye bakamenya kwakira badakomeye. Na cyane cyane ako nibaza ngo nakantu gakomeye cyane, kubera ku bwanje nibwira ngo riba ishuri ryakira abagendana ubumuga gusa twaba dusanga umengo hagiyemwo kubakumira, ariko harimwo babandi batagendana ubumuga, nibaza ko bigira akanovera. None gamasi twebwe igihe cacu twiga gushika mu wa gatandatu, kandi n'uno munsi nibaza ngo niko biri. None ubwo nta bana bagendana ubumuga bahejeje uwa gatandatu babura ingene babandanya ishuri, ko ata kigo gishobora kubakira nka Senkizito? Ego cyane, ico natwe ni ikibazo kiduhagaritse umutima, kubera tugarukira mu wa gatandatu ahantu hacu ihaguka haguma kwa kundi ikibanza ni ca kindi. Twebwe twari dushaka yuko twoduga umwana akaguma yiga, kubera aba afise amahirwe yo kuguma avutswe kandi akagira n'amahirwe yo kwiga aho bishoboka kubera uko aba ameze. Ariko kubera hejeje uwa gatandatu akagenda, ariko abo bishoboka ko bagenda tukabasabira mu yandi mashuri bakagenda bakiga bagenda mu rubuga, hariho aho dukunda, hariho n'abandi bidakunda rero baca baheberaho. Urumva rero ni ikintu kibabaje, gushika ubu tuguma dusaba umunsi leta yoduha ahantu dushobora gusaganiriza kumbure twoduga abo bana bakaronka aho babandaniriza. Ni ikintu natwe kidufatira cyane kandi kihagaritse umutima. Yego tuguma dusaba mugabo ntitwiyegura, yego bavuga ngo no guhoza yego, kandi ngo umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Bakunzi bacu, bakunzi ba Axia Vibes TV, murazi yuko ikivugo cacu arwana iteka ku ruhande rwose, iteka ahantu hose. Murazi yuko twakoze ikiganiro muri Senar, mwarabonye ingene Senar ifasha, twongeye guhamagarira abamama bafise abo bana bagendana ubumuga kutabagumiza mu nzu, kutabanyegeza, kubazana, kuko hariho nk'uwo ushobora gusanga yaramugumije muhira mugabo bashobora kumufasha akigirwa haruguru akagira ikindi kintu yimariye. Hanyuma murazi yuko twakoranye ikiganiro n'umuntu yize ngaha nawe nyene agendana ubumuga, yaratubwiye ingene vyagoranye, ingene mama we yamaze umwaka wose amutwara kw'ishuri mu mugongo. Rero turahamagariye umuntu wese ashika kure, ashikanijwe kure. Murumva ko n'amasera bivuze, hariho abana bashobora gushika mu wa gatandatu mugabo ntashobore kubandanya kubera yuko yabuze ahandi, yabuze ikindi kigo cyo mufasha nka Senkizito. Rero mwe muri ko muratwumviriza, mudufashe, tuguma dukomanga nko masera bivuze, tuguma tudodora, burya ntihazobura umunsi irijwi rishika kure. None gamase uno munsi jewe nabonye ibintu bishasha ntabonye ico gihe tukihari twebwe, urumva ibintu bigenda biratera imbere. Uyu munsi mwariyumviriye gusangira Noheli n'abana, ico cyumviro cyavutse ryari, cyaje gute? Mubona hari akarusho bigira mu marangamutima y'abana? Ego cyane, ikicu gusangira Noheli burya si cuno gusa canke si cyejo, biramaze igihe kitari gito se byo hava bingora kuvuga umwaka byatanguriyemo, mugabo biramaze igihe kitari gito, kuko twarabonye ko aba bana bacu tuba dukeneye kwiginana hamwe, kandi cyane cyane byavuye umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura, ikigo gikurikira diocese ya Bujumbura. None rero umwungere yaragize ati jewe abana mugera ndabahaye mubere abantu umwaka, natwe rero cyo turabigira akamenyero, turaheza tukamubwira akaza tukamubwira umunsi amakaza agatanga Noel, agatanga n'umwaka mushasha. Rero birafasha abana bararyoherwa, mwana ko bigina bagatamba, bakagira udukino, hanyuma bakaronka udukado. Ibyo byose ni ibintu biryohera umwana, kuko ntawuzi ko mu mihana ibyo bintu bibaho babironka.
rero ko batabironka umwana ntagende ngo birengane gutyo nyine atakintu aronse rero ibi biramufasha bikamuha morale akabona abantu bavuye hanze akabona ko ari mu bandi ari umuntu nk'abandi naho amugaye mugabo ari umuntu afise iteka ryiwe rero hariho n'ikindi mwavuze icyo ngira ko ntamagarira n'abavyeyi hariho abavyeyi batazi ko ubumuga bushobora kuvurwa ariko hariho ubumuga buvurwa kandi bugakira none rero ntamagarira abavyeyi ntibabonye ikintu ku mwana ntibacigungane canke ntibumvirize abantu bo mu kibano mugabo biture kubera ubu hariho ibigo bitari bike bifasha abantu bamwe bavyiture hama umwana bamuvure bikigendeka biraheza bigafasha umwana ntasinze kare ntagire ubumuga bukomeye bukabije ego nico novuga none Gamasi turabashimiye cyane ngira ngo uwundi munsi tutabateye nkuko twabateye n'umunsi nibaza ko tuzoza mukadufasha tukaraba ayo mapareye tukereka abantu bakabona ko vy'ukuri ibyo twavuze itari inkuru mugabo ivyo bintu bihari ko hari igihe uguma wiyumvira ngo none nk'ivyo hano iwacu vyo biba bihari ariko jewe ndamaze kubona abantu usanga bafite amaproteze ugasanga nyene yambaye impuzu ntiwopfa kumenya yuko kugura atakuriyo wofuma wibaza basati kurameze nabi mugabo ntiwokwibwira ko kose atakuriye rero ko izo ngingo zihari nibwira ko mudukundiye ikindi gihe twoza tukereka abantu kuko hari n'igihe umuntu usanga byaramukomerekeje ataravyakiriye ugasanga nta n'intege zo kuja kuraba ico kigo zo kuja kuraba aho hantu nibwira ngo rero mudukundiye undi munsi twoza tukaraba karibu cyane naha turi imbere hano twakirira abagwayi tukabakaba tukabasuzuma tukaba tumenya icyo umwe wese akeneye yego ariko mwashaka no kuri kane rwose ikigo cy'ubucamba cy'uburushi murakoze cyane abashimiye rero bacuti bacu bakunzi banywanyi ba Action Vibes TV wewe ugendana ubumuga nawe ufise umuntu agendana ubumuga ntiwicire iteka canke nawe ngo umwime iteka ariko birashoboka kandi nawe n'umuntu nk'abandi kandi hari ibyo ashoboye nawe witwa kutagendana ubumuga udashoboye rero kaze dusangire ubutumwa dukwize iyi message ahantu hose umuntu wese ahari yumve ko ashobora gufashwa canke agafasha murakoze cyane murakoze namwe Imana ibahe